Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse tukaza no gusimbira ku makuru ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho tumaze kumenya amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'icyateye umubano mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, mu gihe igihugu c'u Burundi n'u Rwanda cyari cyasubiye kubana neza n'u Burundi, ariko mu mwaka wa 2023 bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi avuze amajambo akomeye kandi ateye isoni, aho yamagariye abanyarwanda gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda, kandi akanavuga n'andi majambo ateye ubwoba agaragaza ko ashaka ko abanyarwanda bacanamo. Ibi bikaba byaranenzwe n'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda babona ko ahubwo nyabona ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga byagakwiye kuba mu Burundi, kuko biboneka neza ko mu Burundi ariho hari ubutegetsi bubi. Hari amakuru adushikiye arabana n'icyateye uwo mwuka mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'imvano yabyo, aho amakuru adushikira avuga ko byatanguye igihe nyakubahwa Perezidenti w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame yakorera uruzinduko mu gihugu c'u Burundi. Hari ibintu biteye ubwoba kandi bidasanzwe byabaye uwo munsi, aho amakuru adushikira avuga ko Perezida w'igihugu ca Kongo ndetse na Perezida w'igihugu c'u Burundi bari bateguye umugambi mubisha kandi uteye ubwoba, ariko bikarangira Perezida w'igihugu c'u Rwanda asimbye uwo mugambi mubi baramuteguriye. Ibi nyine bikaba byaratumye Ndayishimiye ahita amaramara ku rugero rukomeye cyane, kandi bigatuma ahita agira ikibazo gikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu ahise atangura uburyo ki bwo kwamagana u Rwanda ndetse no kuruharabika, akavuga amajambo ateye isoni, aho yanatanguye kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Kigali harimwo FDLR. Murazi ko zimaze iminsi zicumbitse mu ishamba rya Kibira, aho ziri gukora imyitozo zikoranye n'ingabo z'u Burundi, bavuga ko biteguriye gutera u Rwanda, ariko ababirabira hafi bakabona ko batakigera babishobora, kuko u Rwanda ni igihugu gikomeye mu bya gisirikare yaba mu karere ndetse no muri Afurika yose. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye anakoze ikosa agashora ingabo ze atanimwe yagaruka, ndetse nabo bariko barafatanya atanumwe wagaruka, nk'uko n'abategetsi bakomeye cyane bahambaye bo ku rwego rwo hejuru bakunze kubitangaza bo mu Rwanda, bakavuga ko uzahirahira wese agashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda kazahura n'ingorane zikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru y'ibanga duhejeje kuronka arabana n'icyatumye umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzamwo agatotsi, ariko adushikira byose bikaba byaraturutse ku begito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murabikurikira muri ano makuru ku buryo burambuye, aho muza kumenya byinshi mutigeze mumenya, kandi mukaza no kumenya akabi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi. Inyuma y'imyaka 4 ku butegetsi, Ndayishimiye ati umunwa wose ufise ico ufungura, umufuko wose uriko urabomboka. Naho avuga uko abarundi batari bake bidogera ko igihugu gihanzwe n'ingorane z'imibereho kubera kuduga gukomeye kw'ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byose bigaturuka ku gutwara nabi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Nyuma y'imyaka 4 ku butegetsi, Ndayishimiye ati umunwa wose ufise ico ufungura, umufuko wose uriko urabomboka. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko inyuma y'imyaka 4 ari ku butegetsi, ubu arabye uko urugero uburimyi n'ubworozi bigeze ko
arabona ko umunwa wose ufise ico ufungura kandi ku mufuko wose uriko urabomboka. Ayo majambo yasubiramwo kenshi avuga intumbero ziwe ubwo yatangura ikivi igenekerezo rya 18 Ruheshi 2020 nk'umukuru w'igihugu, kubera ko twari tuzi neza ko hakora mu nda nk'uko yabivuze mu ijambo ryiwe mw'ijoro ryo kuwa gatatu. Iryo jambo ryari ryitezwe ku munsi w'isabukuru wa kabiri, nta siguro zizwi z'igituma ryasivye rigashikirizwa bukeye. Naho avuga uko abarundi batari bake mu gihugu no hanze yaco bidogera uko Uburundi buhanzwe n'ingorane z'imibereho kubera kuduga gukomeye kw'ibiciro by'ibiribwa, ikena ry'igitoro no kubura kw'ibindi byinshi byankenerwa mu buzima bwa misi yose nk'isukari n'ibinyobwa by'ihinguriro rya mbere rikomeye mu gihugu c'u Burundi Brarudi. Mw'ijambo ryaciye ku mbonesha kure y'igihugu, Ndayishimiye yavuze ko uno munsi ushitse igihugu cose kirangwamwo amahoro n'umutekano, bitumye abarundi babandanya ibikorwa by'iterambere. Ibyo kandi ngo biramutera intege n'icizere ko imigambi twiyemeje igiye twatangura amabanga yo kurongora igihugu tuzoyishikako kandi yose. Perezida Ndayishimiye avuga ko ico Uburundi bubuze uyu munsi atari icimburwa mu gihugu, kandi ko abarundi batabuze amafaranga. Ati uno munsi shimishwa ko no mu majambo numva y'imyidogo bavuga bati turabuze iki, mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura. Kandi nico bavuga ko babuze si icimburwa c'Uburundi, ni icimburwa mvamakungu, niyo mpamvu ataco bandenganya. Ayakomoza ku bitoro byabaye akayoberabahinga mu myaka 2 iheze mu Burundi. Iki cyarahungabanije ubutunzi mu bisata nka byose mu gihugu. Mu ndwi iheze bamwe mu bashingamateka barabwiye umushikiranganji w'ikigega ca leta ko ibintu byifashe nabi cane mu gihugu kugeza naho abashingamateka basigaye bagenda n'amaguru. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye ntiyavuze mu buryo butomoye imigambi igihugu gifise yo gutorera inyishu ico kibazo c'ibitoro, kiretse kuvuga ngo bagomba kongereza umwimbu w'amahera mvamakungu. Yagize ati nibyo turumva imyidogo hirya no hino, mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro. Ico ciza turondera na jewe ndakibuze nagishaka. Gihambaye nuko twese atawe twokwagiriza ko ari we atubujije kugishikako. Ibi yabivuze bitangaza abarundi batari bake mu gihe mu minsi iheze yari yavuze ko Bunyoni ari we utuma kitaboneka. Indya mu Burundi n'indya nawe. Ndayishimiye yavuze ko kubera imyaka n'imyaka Uburundi bwamaze mu bibazo by'ubukene, uno munsi umurundi wese ashakira byose rimwe. Ibyo bigatuma umufitaniye hejuru yovuga ko abarundi ari intashima. Avuga ko kuva muri 2020 batanguriye kubiruta ibindi kuko imigeri ibiri idatereka. Muri ibyo yavuzemwo gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu ngo buhagararire amahoro n'umutekano no gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere. Ati amahoro n'umutekano byagiye imbere bituma abarundi bagira umwizero w'akazoza. Kubera uwo mwizero nyine abarundi isinzi barahungutse, abandi bahitamwo guta karangamuntu y'impunzi bisabira kuba abakozi bo muri ibyo bihugu baranguriramwo imirimo. Ibyo byose ntibyari gushoboka iyo tutihatira kugira imigenderanire myiza n'amakungu. Uno munsi umurundi aho ageze hose ntagenda ararangaguzwa kuko umengo bamuraba ribi, baratemberera ayandi mahanga, abanyamahanga nabo bakaza mu Burundi kandi bumva ko batekanye neza cane. Nubwo ibi yabivuze ariko rwose ibintu birakomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Yongera ko ati turanezerejwe nuko turabye abarundi ku maso tubona ko bafise ubuzima. Ubu abarundi batari bake bariko barubaka utuzu twiza, barambaye uduhuzu dusesuka, barafungura uko babyifuza ndetse nuko babishaka. Naho avuga ko imyidogo atari mike mu gihugu kubera iduga ry'ibiciro by'ibiribwa cyane cyane mu bisagara, Ndayishimiye avuga ko isi ari iby'igipfuzo by'umubiri, ngo umuntu biragoye ko anyurwa.
ati abamaze kuronka umusesekara umufuko ukaronka bifuza kugendera mu bihinga bisaba igitoro, bifuza kunywa agafundikiye, bakifuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere. Yemeza ariko ko ari ukuri ko mu bisagara hari ikibazo c'ibifungurwa zizimbye kubera gushikana ibicuruzwa biva ruguru mu bisagara aho batarima ari ingorane kubera igitoro. Ati nagira ndabaremeshe njya mu Burundi ni njya nawe, ikigoye ni ukuva mu ntara zija muri izo ntara zirimwo abatunzwe no gusuma kubera ibi bibazo by'igitoro. Yasabye abarundi kubumbwa n'ibyo bafise bagakomeza umwizero w'ejo heza kandi bagakora biteza imbere. Ibi yabivuze ariko byashavuje abatari bakeya barabye ubuzima buzimbye buri mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibibazo bitandukanye ubutegetsi bwe bumaze gutera abarundi, aho bamwe n'abandi babona ko ibyo agenda asezeranya abarundi adakora namba, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi. Benshi bakaba bimusabira ariko we akabandanya kwerekana ko ibintu byifashe neza mu mpande zose kandi akavuga ko aho ibintu bigeze ari heza. We akerekana ko yavanye igihugu ahantu habi kandi akavuga ko aho ariko arakijyana ari heza cyane, mu gihe mu busanzwe abatari bake bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kandi bakemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Ariko Ndayishimiye we akabandanya kuvuga ko ibintu byifashe neza cyane. Ibibabaza abarundi batari bake babona ko aho ubuzima bugeze uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye atahabona kandi bakabona ko ariko arakora amakosa akomeye cyane anateye ubwoba, agiye guta igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Twari twababwiye ko tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi yizewe arabana n'icyatumye Uburundi bucana umubano n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri u Rwanda ntago ari rwo rwabigizemwo uruhara rukomeye cyane, kuko n'ubu ngubu u Rwanda rutangaza ko ataco rupfa n'u Burundi, mu gihe Uburundi abategetsi bakomakomeye ibibazo byose bagenda babishira ku Rwanda. Murazi nk'ibyo bavuze mu minsi iheze aho umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe yavuga ko impamvu igitoro kitaboneka mu gihugu c'u Burundi ari uko bakinyegeza abashingamateka bakacyohereza kukidandaza mu Rwanda. Ibi byose byahise byerekana ko ibintu bivugwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu Burundi ari remetanya babakoze kandi ko ari ibintu bidafise ifatiro, kuko ushitse mu gihugu c'u Rwanda urajya mu masitasiyo yose y'ibitoro ugasanga nta n'umuduga n'umwe uhaparitse, kuko barafise ibitoro bitari bikeya kandi byinshi. Biratangaje kumva rero umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi byose biriko birakomoka ku gihugu c'u Rwanda, aho yabivuze nyine ashimangira ibimaze iminsi bivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yumvikanye ahamagarira abanyarwanda gukuraho ubutegetsi buhari kandi akavuga ko abatera Uburundi bakomoka mu Rwanda, aho yagirije abanyarwanda ko ari bacumbikiye Red Tabara kandi akavuga ko abahungabanya umutekano w'u Burundi yaba batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura yaba baza gukora ibitero bikomeye cyane bigahitana abatari bake, byose bishize ku gihugu c'u Rwanda, ariko batari bake bakabona ko ari remetanya rikomeye cyane. Intango yabyo ni uruzinduko umukuru w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame yagiriye mu gihugu c'u Burundi, aho yagiriye uruzinduko ariko agasanga bateze umutego ukomeye cyane, umutego washoboraga no gusiga umuhitanye. Bikaba byari byakozwe na Perezida w'igihugu ca Congo Antoine Felix Tshisekedi afatikanije na Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko Perezida Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bagiranye amasezerano y'ibanga. Mu masezerano y'ibanga bagiranye hari harimo no guhitana umukuru w'igihugu c'u Rwanda bamufatiye mu gihugu c'u Burundi, ariko ntago byigeze bibakundira kuko General Major Paul Kagame ni umuntu utoroshe, ni umuntu utapfa gufatiranya kandi ni umuntu ufise abamucungera umutekano, abo bita abajepe bahambaye cyane bari ku rwego rwo hejuru,
kuko batahuye umusoda wari ugiye kugirira nabi nyakubahwa Paul Kagame. Muraza kumubona mu ifoto turi buze kubaha aho uwo musoda amuri inyuma, akaba yari agiye gukora ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba, ariko abajepe bakaba babibonye bagahita bakiza umukuru w'igihugu. Ibyo bintu bikimara kumenyekana niho Ndayishimiye ikimwaro cyamwishe, abura icyo akora, abura icyo avuga, atangura kubona ko ibintu bitoroshe, aho yahise afitamo kwifatanya neza na Tshisekedi ku buryo bweruye, agatangira no kurwanya leta y'u Rwanda ku buryo bweruye, aho yarwanije bikomeye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akanamuvugaho amajambo mabi akomeye, aho yavuze ko ari umubanyi mubi ukwiye kurwanywa. Ibi byose nyine bikaba ariyo mbarutso ya byose, aho benshi mu Barundi bemeza ko Ndayishimiye yakugara imipaka yose Uburundi bubanwa n'u Rwanda yakoze ibara rikomeye cyane, kandi ko byanga byakunda ingaruka nawe ubwe ari kuzibona, ariko akabona ko ataco yakora kubera amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba yakoze. Ibi nyine akaba ari ibintu biteye ubwoba, kandi akaba ari ibintu byerekana ko umwanya uwo ari wose ibintu bishobora guhinduka mu gihe haza undi mukuru w'igihugu mushasha mu Burundi, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amakosa ariko arakora ateye ubwoba, kandi akaba ari amakosa ariko arata igihugu mu manga ku buryo bukomeye cyane. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane azaba agezwe ko ari kuvugwa mu Burundi ndetse no mu karere, aho no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV wibanda ku makuru aba ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, ndetse tukibanda cyane cyane kuba biri kuvugwa mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.